nashaka fina n'ububuri ni buhari kugira bahambe nakubwiye ibyo byonyine nta bindi numbaza ibindi nanuwo nkeneye numbazagize byinshi amemukira atamemukira dukundana dakundana nawe nkeneye nanuwo nshaka abakobwa barahari baruzuye umviriza genda nakugenda kwanza nahejeje nari mu kazi kanje genda nari mu kazi kanje nahejeje ugenda umubwira ati sindamukeneye sindamukunda nimba shaka nawe kunzo byandika ku cyapa ndabyerekane gende ndandika mvuga ati Aslayani sindagukunda sindagukeneye urakunda udukobwa uragahehese sindamushaka genda gatoya kwanza gatoya akabazo ka oya genda umviriza ndakubwire STV every story matters. Bon après-midi et bonsoir la famille STV muraho meze neza jenda baramukije cyane reka nkengurukira Imana yashoboye kutunyongera inguvu n'inkomezi zo gushobora gusubira mu bikorwa vyanje nkiri muzima nkihemekwa nkisohora umwuka w'abazima ndetse n'amagara yifashe neza ndakengurukira namwe mwese mudukukirana mu micungararo itandukanye mu buseruko bw'igihugu cyacu mu burengero mu buraruko n'ubumanuko mu Rwanda turashimira abari muri Australia abari muri Canada Etats-Unis bose badukurira Sweden turabakunda cyane muri abantu bacu rero nkuko mubizangarutse nahantu nigeze kugira kurikigana n'umukobwa nkubita n'inkondi ariko ndavuga ati uko biri kose mfise icyo ndiko ndarondera nkeneye gutorera inyishu y'ikibazo cari gihari uko biri kose nagarutse ntituzukomeza kugenda oho tuje mu gitonzi ntangere mu ntombero yuko dushaka ibintu ko twobigerageza kubitwara boro kugira ngo bigende neza turagusavye rero mugumane natwe tutibagiye kubibutsa yuko muza kugira icyo muvuze muri commentaire nivyaba ngombwa mubaye mubonye ico mwohanura cyangwa se ico mwofasha mu gushigikira no bibindi byinshi bigiye bitandukanye nizere yuko turi kumwe kandi biza kugenda fresh ni sawa umeze neza Clelia ni hari n'uyu muryango yes twamaze kubashikare murabibona twizeye kubeza kugenda neza Hodi. Hodi. Sawa. Nze neza. Tugiye kuyaga nawe uyu munsi. Ni sawa rero umeze neza. ndashima tubabarire kuba twasubiye kugutera ariko nta bintu kuri tuzanye sivyo none none muje mubeke shaka kuyaga nawe tu simplement tuyage tugira ikiyago gusa hama tukubaza ibibazo bibiri cyangwa bitatu none sinakubwiye ko ntakeneye kuyaga namwe ndasavye basi ndabigusavye basi oje sinkeneye kuyaga namwe na mwanya afise urumva nta mwanya afise wo gushwana nawe je nta nzira yo gushwana mfise nta nubwo twifuza gushwana ariko dushaka kuyaga nawe tukubaze bibiri cyangwa bitatu twishure basi oya nivyo ukunda kubera iki none nta mwanya afise dufashe basi turagusaba nta mwanya afise wo gushwana urya musi twarashwanye cyane numva umenga no mu mutwe ndi stressé sindabakeneye ntabyo nkeneye kuyaga namwe basi dufashe turazi yuko utabintu tuzogaruka basi dufashe rimwe hamane tuzogaruka gashareka ntabyo nkeneye kweri Satu uburofa mubaza umuntu mumbaza iki nawe womenya gute ikintu bagomba kubaza ko ari cy'uburofa mu gihe bataraki kubaza icyumba icy'uburofa kubera ibintu byose nabonye urukuza kumbaza ibintu wambagije ujya munsi n'ibintu sinzi nawe mpuye nabyo ntabyo nkenereye kuyaga nawe mu polisi iri kudahuye navyo mu gihe kibazo ari kiri hagati yawe n'ujya muhungu je ntawe mpuye nabyo dufashe basi iminota nk'ibiri cyangwa itatu yage nukuri ndagusabye ugende yifasha tuyage tumenye ikibazo gihari tugitorera inyishu ucanka byanka bikunda ariko tuvuga ati hari icyo twamenye kuri we basi ugitorera inyishu uri docteur reka nta kibazo ushaka kunyita amazina yagute gusa turazi yuko ibintu tukumba kukubaza nawe urabizi kandi uko biri kose umuntu yararenze abivuga nawe dushaka duho umuco wawe
none ko atamatara afise yo kuba umuco oya ntaco dufashe reka ivyo bintu sister duha umwanya muto yabasi iminota 2 yonyene tuca twigira nukuri wowe ugomba kunkorega mu bwenge tubabarire ni iminota 2 yonyene usinge gushwana n'abantu dufashe basi turasabye 2 minutes yonyene tuca duhejeje okay reka twicare hama tuvugane numbaza ibintu birengeye ubwenge bwanje sivyo bazi bikuraba noneho nta bintu nza muri ibyo byose nta na kimwe kindabajeyo ntaco twicare reka ndabazaniye intebe twicare sawa sawa nkuko mubibona rero yamaze kutwemera ko tuyaga twizere ko bizagenda neza tubibutse yuko ari umukobwa akunzwe n'umuhungu muririmbyi ahora muri lebo ya Simba Gang ya Lolilo byinshi mwarabibonye antuka twizera ko ikiyago cyacu kizagenda bien twizere yuko ikiyago cyacu kizagenda neza sibyo no yego ama ivyatuzanye urabizi Aslan aravuga ko agukunda cyane kandi arabivuze imbere ya kamera natwe turavuga ati tuzorondera uwo mukobwa akunda tumenye imvo n'imvano mbega ko bari kubera iki udashaka kumukunda we cyese ndamukunda tu ibyo birakwiye muhoye iki ko umuntu yanka umuntu amufise icyo amuhora cyese ndamukunda kubera nta mwanya afitanye nawe umuntu yonesha umwanya yonesha intumbero yanjye sindamukeneye vraiment yego none iyo gutesha umwanya gute ufata wabimenye ibyo byose wabimenye ufatiye kuki nakubwiye ibyo byonyine nta bindi numbaza ibindi kurumva ko utamukunda sindamukunda nta nubwo ndanamukeneye kandi bivuga yuko yagiye kugukunda kubera ko wagiye wamufashije umunsi wa mbere acara gukunda bivuye yuko wamufashije none wowe wamufashije wisunze iki none ibyo nibisanzwe gufasha umuntu wese ibintu bisanzwe ibintu bisanzwe nkuko nawe no gufasha ibyo nibisanzwe ariko nibisigura ko umuntu wacu umukunda ngo wumve nyene ko mu banko ya ushobora kuba ufise impamvu mwankira canke afise ibindi bintu muzi ko twe petete tutazi ariko wakira gute umuntu ariko arira imbere ya kamera kuririra we ko agukunda uba wiyumva gute ibyo nibisanzwe none ibyo kubasanira si bisanzwe nashobora no gukina ni nka business yiwabo arira atarira ibyo birasanzwe wowe nta nicyo bikubwiye nta na kimwe wibaza kubera iki atakubwira undi mukobwa ko amukunda akabibwira jewe kumbaza byinshi shana byonze ariko urumva none yuko utegura ko muzomwemerera ryari natuzishaka tubabone mukunda oya ntabyo kumwemerera ngo uzofa umwemerera kubera iki none umuhori ni mubi Aslan afise akageso ko gukunda abademu akunda udukobwa twinshi dutandukanye numuhehesi je nivyo umuhora muri maka none uyumva azomarira iki nakamaro ko kundana nawe ariko yo kwitonda kabiheba izo ngeso zose akazivamo uwo mwemerera oya ingesi raraba ni wera ni nk'amazi yo kwibomba guma ameneka n'abakobwa rero ifuru agendera nanye fatare muri abo bakobwa bose niwe mukobwa wa mbere agiye kuri kamera akavuga ati je ndamukunda uya mukobwa cyo ufata akarorero ngaho kubera ko bibwira wowe ataraje imbere ya kamera bibwira undi muntu none nakwishuye ati sindamukunda sindamukeneye nta nubwo nkeneje na Aslan ko dukundana sindamushaka sindamukunda na kimwe ibyo bindi uri kurambaza nabyo numva kandi iminota twavuganye yakwiye niho nyongera basi n'umunota umwe si dushaka tubone mwakundanye mukundane fresh oya nakwigira utuntu twinshi kandi umuhungu y'abandi hariya yagukunze yapfuye nashaka fena n'ububuri ni buhari kugira abahambi wewe n'inzigo uri kurayishira oya nanzigo biravugwa yuko wewe iwanyu mwatswe no kumufungisha bazira kuguma kurondera nivyo ibyo oje je nakubwira reka kumbazagiza amajambo menshi
bamaze amajambo menshi kandi iminota twavuganye yakwiye sivyo undekere rero ibyo byo gufungwa je ntumbaze iminota ikwiye umuntu asaba iminota 2 ashobora kuvuga iminota 10 biraba nakubwiye ati genda twahejeje ibyo wambagije nakwishuye nta bindi wambagije ko ndamukunda nakubagije ati jewe sinamukunda cyo nigikwiye mukunda rero impamvu utamukunda atugaye kunda nakubwiye ati Aslani n'umuhehesi arakunda tudemu arapostinga abademu batandukanye ibyo jewe nawe ibyo je nshobora kubana nawe je dukundane nawe ariko bavuga yuko akunda we wenyene kandi yumva ko yokora buri kimwe kugira ngo mubane ibyo birasanzwe cyane ne mu ndirimbo iyo bari indirimbo ya mbere yo babivuzemwo canke cyo bari cyo kiganira bivuzemwo ibyo birazwi ko abastare nyene kuririmba ko bakunda abantu ibyo bijyari basi yumva wokwemera ko yahindutse ukaca umukunda ahinduka mu biki shi ujyari wumva ko igiki yokora ugaca uvyemera oya nawe nyene ariko wavuze ingeso mbi umwankira basi umunsi yo kugaragariza ko yazihevye wo mwemerera oya ntuzobona abandi bamuputoye ucuza kuzana nawe ngo uramukeneye nurugo mumbwire ko Aslani yo bari wo mungu wa mbere hari yondondera urondegwa na benshi niyo mpamvu mwishima oya sindondegwa na benshi ariko ntumbwire ko ngo noca mbona Aslani ari kumwe n'abandi bade icambere nakubwiye ati ndamubonana n'abandi bakobwa ibyo nibikwiye uramubona n'abandi bakobwa ibyo birazwi rero ndamubonanye n'abandi sinotangara niyo ngeso ese we nta bandi bahungu bo bufise ho mana yanje ibyo ndibaza nibikuraba kandi Yesu yose je twarimo byari rero tumve inyishu yanyu byari wumva azoronka icizere yuko uwo mwemerera n'iryaro bitegura gutegekanya ryari kumwemerera ndibazana kwishyura na agent nabindi sinkeneye nabindi Aslani nakubwiye sindamushaka sindamukunda kandi ngaho na agent kandi n'iminota twahanye yaheze none cuhaguruka uko wega bari umurundi kazi ntameze uko none gashaka unasezera twahanye iminota yawe yakwiye ndagusezera mu biki tukiye basi inyishu ya nyuma rero tuzomuzana umunsi umwe basi abikwibwirira umuzana he ngahe wawe akwibwirire ko agukunda rero wabaye umunahuza abantu wabaye umuhuza w'abantu uje umuntu akunze umuntu gabirangira nanje ni nkuko nkunze umukobwa ukangira ivyo nanje nobabara umuntu aca yikora ku bagenzi akamufasha gusa ngo kuramubeshera ngo agendana n'abakobwa atabagendana kumbe uko niko rero mora mubikora rero je nakubwiye nimba bora bagufasha nukuri iyo nimba nawe wumva ko umufasha watubiye wagonze ipoto nibyo kubona none nagonze ipoto bishigura yuko tuzananye uzomukura amasano basi tuzana n'umunsi umwe kugira ngo bigende neza mana ntawe ndagutuma ariko tuzoturakira basi tumutuyage dutera inkuru zisanzwe nabyo nzi tugire gute rero Gregoti ibyo wagize byose nije nabikubwiye umviriza genda nakubwiye kwanza nahejeje nari mu kazi kanje genda nari mu kazi kanje nahejeje mbandanya akazi kanje ibyo nasira yani ngo sindamukunda imba byarakubabaje n'ukuri ugenda umurondera kandi kademu keza karusha ubwiza jewe ndazibarahari ugenda ukamuronderera ukamuzanira nuko waruje nyene kumubera umuhuza mama umuhuza numbaza ugende umuronderere uwo mudemu nje simva ngaho utamwemerera hego kweli tambwiye neza ko tuzozanana umwemerere simva nimba ngaha waraguze ni metero imwe yo kuri parcelle uraza kuguma ngaha wicare ngaha turagwanikira gukubera waterereyemwo urare sawa tuguma rero sinkeneye genda none waraterereye ngaha muri uru rugo ubizi gute ko ntaterere watanze ratio yangaye kugira ugume ngaha ratio 10 ugenda rero genda sinkeneye akajambo kanyuma basi akajambo nyaba ntabwo akajambo kanyuma nabyo akajambo ka kabiri akajambo kanyuma kurangiza akajambo kamwe kanyuma nabyanse kanyuma konye bagije sinabikubwiye kanyuma akajambo kanyuma tuzananye basi uzotwakire neza sibyo none sindabizi turizere ko umunsi umwe muzoba mukundanye we na Aslani sibyo none ngo mumenyere na miko binashobotse tuzananye twizere ko tubasi twizere umunsi umwe ko muzoba muri kumwe nande na Aslani mu rukundo nyene muri mwitana shube
izo shani ibyumviro by'iwawe ibyo nibyo baye izo ni comedy bizobaho izo ni comedy zawe kweri nzokwemera bibaye nimba ukeneye challenge na jewe ibyo nibyo ukunda genda nakubwiye nukuri we ndagusabye ugende simvamba kabiciye kandi ugende umubwira ati sindamukeneye sindamukunda nimba ashaka nawe ko nzobyandika ku cyapa ndabyerekane gende ndandika mvuga ati Aslayani sindagukunda sindagukeneye urakunda udukobwa uragahehesi sindamushaka genda akabazo riri kanyuma sivyo akabazo kamwe gusa kanyuma ndakubaza cingende suko none sasa wewe nitwazanana akabikwereka akabigaragaza yuko agukunda urashobora kumwemerera no kumutahura nabyo kibazo ngaho nakubwiye nta kibazo cya nyuma nta na kimwe nyene genda gatoya kwanza gatoya akabazo ka oya genda umviriza ndakubwire no oya gasabye basi makabiko kanje basi rero ma micro basi ndabihebye basi ma micro ngene oyo mabasi ndagiye tuvugane ndagwa micro ucugende ndagiye ucugenda ntuzogaruke ngaha sinzogaruka kwe ntuzogaruke wibagire no niyinzi ko wayibonye urumva uvyibagire ko wanayibonye sawa ntuzogaruka aha rero akajambo kanyuma ariko siyo fresh STV fans sasa tugenze gute tuhebe kobwa w'igikashi STV, every story matters.